umutima wanje urahimbawe, umushaha wanje uri mu munsi mukuru. Ati gihe papa yantumako hari i Roma, aho mariye kurangura ubutumwa aha mu Burundi, ati yambajije ati mbega abasaserdoti bifashe gute? Hanyuma ati umuvyeyi papa yarantumye kubaramutsa no kubipfuriza ubutumwa bwiza, kandi narabishikirije abungere b'Eklezia iri mu Burundi, sinkankeka yuko babishikanye. Ati kuri uno munsi mukuru rero mboneyeho gusubira kubashikiriza iyo ndamutso n'imihezagiro y'umuvyeyi wacu Papa Francisco. Akatumenyesha yuko umuvyeyi wacu Papa ari kumwe natwe muri kino gisabisho muri uno munsi mukuru. Ati hano mu Burundi inkuru nziza yeramye ivyamwa bitari bike. Hari abarundi batari bake babatijwe, ingo zubatse rukristo, abasaserdoti, abihaye Imana n'ibindi vyamwa vyinshi. Ati twavyumvise mu gisomwa ca mbere itubwira umuhamagaro wa Samuel. Ati Samuel yarumvise ijwi ry'Umukama rimuhamagara, araheza arishura ati ndi hano Mukama ntuma. N'abasaserdoti ba mbere b'Abarundi Patiri Patrice na Patiri Emile barumvise iryo jwi, bararyitaba, baremera Umukama arabatuma. Ati Musenyeri Gorgi abubika ibiganza, bahabwa ubusaserdoti bw'ibanga. Ati umuhamagaro rero wa Samuel utwibutsa umuhamagaro w'ubusaserdoti. Hari byinshi bidufasha gukomeza ibanga ryacu ry'ubusaserdoti. Tubanze tuzirikana yuko ata muntu numwe yihamagara muri iryo banga, ariko ari Imana yonyene iduhamagarira kuba abasaserdoti. Ubusaserdoti rero ni iteka duhabwa tutabikwiye, ni ingabire y'ukwama dukenguruka. Ati kuri uno munsi kandi turiko turahimbaza yubile y'imyaka 100 iseminari ya mbere mu Burundi maze iseminari y'Umugera. Ati duhamagariwe kwibuka abatumwa benshi baje kutumenyesha inkuru nziza, kandi bagiye baravomera umuhamagaro mu Barundi batari bake nka ba Samuel b'Abarundi, hanyuma bakitaba uwo muhamagaro bagashikira n'iryo banga ry'ubusaserdoti. Ati mu nkuru nziza naho Yesu twavyumvise ko yahamagaye abatumwa kandi ahamagara abo yishakiye. Ikigezo rero tugihabwa kandi dushobora kugitahura gusa mu rukundo rw'Imana. Ati twibuke igihe wa mutunzi yegera Yesu akamubaza ati mbega nokora iki ngo ntorane ubwami bw'Imana? Yesu yamurabishije amaso y'ikigongwe, araheza amubwira ati genda ugurisha ivyo utunze byose ubihaboro, uheze ugaruke unkurikire. Ati Umukama Imana yacu yama yaturabishije amaso y'ikigongwe. Tuduhamagariwe rero guhama dukengurukira Imana yahamagaye mu gwaruka Abarundi baraba abasaserdoti Abarundi ba mbere, kandi n'ubu babandanya bahabwa iryo banga. Umukama
nta kindi asaba twebwe abasaserdoti atari uguheba byose tukamukurikira, ati kuko nta bundi buhigwe bwacu atari Yezu Kristo umwana w'Imana. Ati kuba kumwe na Yesu aturabisha amaso y'urukundo niryo shingiro ry'ubusaserdoti busuku. Ngaha mu Burundi hari abasaserdoti benshi batashoboye kugumya ibanga, hari abakiri muri iryo banga ariko batagihimbagwa no kuba kumwe na Yesu, barondera agahimbara handi. Hari n'abamaze guheba iryo banga. Ivyo rero bikatwereka yuko n'abasaserdoti ari bahamagara make, ari abacumuzi. Titwame twibuka rero yuko iryo tunga ry'ubusaserdoti busuku ari itunga dutwaye mu nzavya zibumba. Ati inzira z'umukama ziratandukanye. Nivyo umusaserdoti wese abwirizwa kurondera ubweranda, atariko ububasha bw'ibanga ry'ubusaserdoti ntibuhagaze ku bweranda bw'umusaserdoti. Nanone igihe Pawulo abatiza canke Yuda, igihe umusaserdoti wese abatiza, ni Yezu wenyene abatiza muri we. Abasaserdoti rero duhamagariwe kwama twishira mu biganza bya Yezu yaduhamagaye, kandi akaduhamagarira ubutumwa bwo kumenyesha hose ubwami bw'Imana. Nanone Pawulo mweranda atubwira ati noba ndagwiciriye ntamenyesheje inkuru nziza. Yesu nawe akatubwira ati genda mubatiza abantu ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, ati mubigisha ivyo nabategetse byose. Ati kubatiza abantu nukubegurira Imana butatu bweranda, Data, Mwana na Mutima Mweranda. Nanone nta wundi ashobora guhindura umutima wa muntu atari iyo Mana nyene. Tuzirikane kandi ko mu kurungika abatumwa Yezu yabahaye ubukuru bwose. Yezu yabahaye ubukuru bwose, ariko dutahure yuko ubwo bukuru ntibushobora kugirira akamaro abandi igihe twebwe abasaserdoti tudashinze imizi muri Kristo, tutari mu bunwanyi na Yezu Kristo. Muri buno Burundi hari ibikorwa byinshi by'urukundo byakozwe. Hari abantu benshi bahindutse, ingo z'abakristo zasubije hamwe, hari benshi bakize, hari n'abagwaye bari bageze kure, abasaserdoti bakabaherekeza bakabaha isiga ry'abagwaye iribashikana mu bwami bw'Imana. Ibyo byose bigaragaza ko hari abasaserdoti bitanze, bemeye gutanga ubuzima bwabo kugira ngo haboneke amahoro, ubutungane n'iterambere. Ati by'Imana ikora iciye ku basaserdoti birarengeye ubwenge bwacu. Agaheza akabwira abasaserdoti ati inkuko Pawulo mweranda bitwigisha,
abasaserdoti ba mbere barubatse Ecclesia n'Uburundi. Mbega none twebwe abarundi abasaserdoti buno musi twogendera gute ibanga ryacu? Duhamagariwe kubandanya tumenyesha inkuru nziza. Ati twibuke yuko icivugo c'ubu Burundi bwacu itubwira giti Uburundi igihugu cifashe mu 2040, igihugu giteye imbere mu 2060. Nivyo ko umuntu akeneye iterambere, ariko twame tuzirikana yuko tubwirizwa ko mu kurondera iterambere ari vyiza, ariko tubwirizwa kurirondera tutibagiye ineza y'umutima wa muntu, kuko ineza y'umutima irahambaye gusumba iryo terambere ry'umubiri. Nanone Yesu atubwira ati nimurondere ubwami bw'Imana n'ubutungane, ibisigaye Imana izobibagerekerako. None rero bavukanye, niturondere ubwa mbere kunwana n'Imana, ati niho n'iterambere ry'umubiri n'iry'igihugu cacu rizokurikira. Basaserdoti murame mwibuka ko muri ikiraro hagati y'Imana n'abantu. Timwahawe ubukuru bwose na Yesu Kristo ngo mwirukana amashetani, mukize abagwaye ku mutima no ku mubiri. Muribuka ko mwaronse ataco muhawe, muheze mutange ataco musavye. Mu gusozera yaturagije umuvyeyi wacu Bikira Mariya, we cabona icinema y'ubusaserdoti busuku. Ati muvyeyi Bikira Mariya, umugabekazi w'imugera, nudukandire ku mwana wawe Yesu Kristo